Ibigazi ibihumbi 4,200 biteye ku mahegitari 30 bigize umugambi ubwiza bw'ikigazi wa Ndikuriyo Vena ariko ararangura ku mutumba wa Buyaga zone Muzi ya komine Giharo intara ya Rutana. Uwo mugambi umugejeje ku ntambwe yo kugira ihinguriro rito ry'amavuta yawutanguye mu mwaka w'ibihumbi 2013. Aho ni mu gihe yabona ko hari agahaze muri yo ntara mu kuronka amavuta y'ibigazi. Uyu mugambi ubwiza bw'ikigazi uko watanguye nuko muri iyi ntara ya Rutana atakigazi cyari kihari mu bihe vyahera, ariko kandi amavuta twasumira kure cyane mu Rumonge. Kuko twagumye twibaza mbega none ni gute twebwe tworonka amavuta bitworoheye, kuko yakuye mu Rumonge hari urugendo rurerure cyane byatuma amavuta dushikira zindi. Hanyuma tugerageza kugenda tubaza abajejwe uburimyi baradufasha, twebwe cyadufata iya mbere turarondera imivyaro. OHP iradufasha, iraduha imivyaro ya kijambere yo mu bwoko bwa tenera yimbuka n'ingoga kandi itanga umwimbu mwinshi. Amaze gutangura ico gikorwa ubuzima bwarahindutse na cane mu bumenyi yari afise. Igihe tutari bwatangure iki gikorwa uyu mugambi ubwiza bw'ikigazi, ubuzima bwari bubaye cyane gose, bwari bubaye aho mbere tutanorohewe mu kubikora. Ariko turashima Imana ko uko leta yagiye iraduha inyigisho hama ikaduha n'abahinga bashobora kutwigisha ingene dutunganya iyi migambi mu gutera imivyaro y'igiterwa c'ikigazi ya kijambere. Ubu rero haraciye imyaka ishika 8 twarateye iki giterwa c'ikigazi, mbere cyaratanguye kuduha umwimbu uhereye ku myaka 4, cyaraduha umwimbu muke mugabo tugeze ku myaka 8, ni ku rugero rushimishije. Rero twarateye intambwe twishimikije imfashanyo leta yagiye iraduha y'ubumenyi. Mu kibanza c'ihinguriro ry'amavuta, abavyeyi, abana bisumbuye n'abakiri bato bavuye ku mashure mu gitondo bicaye basobanura imise n'imikungwe, imisore n'abagabo umwe wese ariko arakora ico ajejwe. Ivyo byose bikerekana ko ico gikorwa gifitiye akamaro abatari bake na cane ikibano. Abadukikije baba hafi yaha baraharonkeye akazi. Murazi ikigazi ni cama n'ibikorwa uhereye mu itera kubagara, si igiterwa cakindi uvuga mu mwaka umwe ndacimbuye, ariko ni igiterwa ugumamo. Rero abahegereye bararose akazi kenshi cyane, ababagara, abapompa, abashiramo umwavu, abahageze kwimbura, abaza kwikorera tubikura mu mirima tubizana ngaha, ababica, abahararira. Mbere novuga ko habaye akarusho kenshi, kuko tumaze gushika ku guhingura amavuta twasanze hakenewe amazi. Twarakweza amazi tuyakuye mu misozi hiyo ruguru yadutwara buryo butari butumwa akarere nta mazi yari ahari. Abene gihugu bahegereye baca baraza baravoma amazi meza cyane kandi atakiguzi turinze kubasaba. Si nivyo gusa, tumaze gukora uyu mugambi kuko hari n'abandi bari bararimye ibigazi bike batarongene babihingura, twaruguruye imiryango nabo baza barabizana, hanyuma tukabibakanyira tukabashikiriza amavuta meza bakaja kwifungurira amavuta nabo birimiye. Kandi si ivyo gusa, hari n'ibindi byinshi, kuko nk'ubu turavye amase turiko turaronka umwavu uva muri ibi, mu minsi mike bagiye nabo kuza baraza kuwutora hafi, kandi turazi ko tuzovugana natwe tukaborohereza kugira ngo nabo bashobore gutabira indimiro zabo. Abaperemana abakozi dufise bashika ku 50, mugabo abaza baraza ku munsi baza kunganira mu bikorwa bashika abandi 50, gutyo abakozi muri rusangi bagaca baba 100. Bamwe mu gwaruka rwaharonkeye akazi bemeza ko bahatoreye akoyoko. Gereranije ko nari mbayeho, ubu ubuzima bumeze neza, ndashobora kwifungurira, ndashobora kwambika umugore. Nageze ku bintu byinshi, naje ngaha atagakinga afise, ubu ndafise ikinga ryiza, ndashoboye kugura amafaranga ashika ibihumbi 160. Ivyo byose ni ibintu byamfashije maze gushikariraho muri aka kazi. Naragurize n'ingurube, ndafise ingurube ngiye ahantu n'imwese nayiguze maze gushika ngaho muri aka kazi. Ni byinshi nagiye nkora, naraguze na parasera
y'iraki 450. Ugashitse ngaha ari byahindutse mu buzima bwanje maze kuza gukora kano kazi ndose amahera ndashobora kugura impuzu nkambara nk'abatoyi banje nkabagurira nk'impuzu bakambara canke muhira iyo abavyeyi bavuze ati dukeneye nk'umukozi nkabaha bagaca baja gukoresha umukozi mu gishiguru kubera bari kwa kano kazi ndashobora kwinjiza 50,000. Naho Venandi kuri yo yashitse ku ntango y'iciyumviro ciwe co guhingura amavuta nabuze ibyagiye biramugora. Intambamye ntizabuze kuko umugambi winjiyemwe ari ubwa mbere ho bisaba uburyo bwaratugora kuronka, hanyuma twifashishije amabanki nawe urabizi amayentere bitwara uburyo bwinshi, no kuvuga twaragize ibibazo by'uburyo. Asaba ababishoboye kumushigikira na cane mu buryo kuko iryo hinguriro ari rito umwimbu nawo ukaba mwinshi, no kuba yarugururiye abo muri ako karere bafise ibigazi kuza guhinguza amavuta bituma arengerwa. Ico dusaba ahanini nuko twaramaze kuronka agahinguriro gatoya, mugabo umwimbu nawo ubandanya wiyongera, no kuvuga ko umwimbu turiko turaronka uri kurarengera ako gahinguriro dufise. Ico dukeneye rero ni gutera intambwe yo gushika ku ruhinguriro rikuze bishobora guhingura ibigazi byinshi mu mwanya mutoyi, naburya n'abadukikuje nabo bakeneye ko tubandanya tubahingurira ibigazi bimbuye. Igifashanyo dukeneye rero canke intambwe twifuza ko yo tugirira ikimazi yihutirwa no kuronka ingene dushishikara kwihingurira umwimbo wacu, kuko akainite de transformation dufise ubu ari gato tubona ko karengewe n'umwimbo turiko turaronka. Venandi kuri yo ahanura ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu urugakora. Ijambo ry'Imana riratwigisha ko Imana yaradusezeraniye ko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ni ukuvuga iyo uhagurutse ugakora, igihe natangura gukora iki gikorwa hari abavuga ngo imyaka 8 imyaka 10 ngo ibintu ngo vyererako ngo uyu muntu ngo nyamba amafaranga yakashira mu yayahaza, ariko iyo ugize ukwizera ugasohora amaboko Imana irahezagira, ubu turiko turafungura babibona ubu baratangara. Rero novuga nti nibakura amaboko mu mpuzu dukora ibikorwa narijya tugira amahirwe tukaba dufise leta mvyeyi inkozi iduhimiriza kandi ndadufata mu mugongo mu bikorwa n'amahirwe. Uwo ari wese akure amaboko mu mpuzu akore. Uno munsi nimba ndiko ndakoresha abakozi 100 nuko ikindi gihe nanje nari umukozi. Rero bahagurutse bagakura amaboko mu mpuzu bagakora bagasha ku ntambwe yo gutanga akazi ahubwo kubandanya bicaye barindiriye ngo bazoronka akazi bahawe na leta nabo bagatange, kandi birashoboka kuko akarorero nanje ndagafise naravyirabiyeko. Gukingira ibidukikije ntiyabishize inyuma muri ico gikorwa co guhingura amavuta. Ibisigarira ari byo ibisarasara n'imikungwe yavyimbiye ibinogo babisukamwo, akamashini nako kakavomerera muri ivyo binogo umunyemwe, vyose bimaze gucangana inyuma y'umwaka umwe bigatanga amase meza y'intabire baca bakoresha mu gutabira imirima.